iri jambo Isirayeli ritwigisha iki? N'iri jambo rigira kabiri ry'uko uwagwanye n'Imana akagwana n'abantu akanesha ninde mbega? Burya bavuze Yakobo tubona Yakobo gusa, nta wundi dushobora kubona yabaye muri iyo situation canke yabaye muri ivyo bihe nyene vyo kugwana canke kunigana n'Imana hamwe n'abantu. Reka tubirabe. Reka tubanze duhere kuri ico ca mbere. Isirayeli ni iryo zina ridufasha kumenya iki no gutahura iki. Rero Isirayeli ni histoire canke ni n'amakuru y'ubwoko bw'Imana tuzobona hari imbere, hamwe n'Imana yakoranye nabo isezerano ku musozi Sinayi. Ivyo nivyo tuzokwiga mu vyigwa biri imbere. Tubonye Isirayeli tubona ubwoko bw'Imana, abo Imana yatoranije hanyuma igakoranira nabo isezerano ku musozi Sinayi, ariryo rero rikuriye ico twokwita isezerano rya kera. Tuzobiraba. Ico nico dushobora gutahura kuri Isirayeli, ni inkuru itubwira y'ubwoko, ni inkuru itubwira ubwoko bw'Imana. Un peuple de Dieu à qui Dieu a conclu une alliance avec eux sur le mont Sinaï. Aho Imana yakoraniye nabo isezerano ku musozi Sinayi. Ivyo rero ntitubitebako kubera ko tuzobibona mu cigwa gikurikira. Ikigira kabiri rero, mbega ninde yagwanye n'Imana n'abantu turetse Yakobo ngaho? Iki rero kitwereka ikimenyetso canke n'ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo, aho yabaye uwunesha ubwa mbere ku bugombe bw'Imana hamwe n'abantu. Yanesheje ubugombe ku bugombe bw'Imana gushitsa ico ubugombe bw'Imana buvuga, yongera anesha n'ico abantu bari bibwira yuko bakoze kuri bo nk'ubugombe bwabo, mugabo arakinesha. Tubirabe rero. Ubugombe hamwe n'Imana mbega Yesu yanesheje n'ubuhe? Igihe yariko aragerageza gukora no gushitsa ubugombe bw'Imana, ico Imana yari yamurungikiye kw'isi.